nk'uko muhejeje kubibona duhejeje kwakira imfashanyo niko nobivuga ya leta y'Ubushinwa kuri ibi bitaro bya Prince Jean Charles yaje kudushikiriza igisata kizovura indwara zo mu kanwa n'amenyo. Ni gisata nk'uko mwabibonye giteguwe ku buhinga bwa none. Mwabonye ingene inyubakwa iteguye neza cyane, ifise isuku rya none. Hanyuma mwabonye kandi ivyuma bihari ni ivyuma byo ku buhinga bwa none, nk'uko twabibonye bikazofasha gupfunyiriza urugendo abarwayi bahora baza kurondera amaserivisi amwe hanze y'igihugu, kuko abazokora muri kijya gisata n'abantu babifitiye impamyabushobozi, bafitiye ubushobozi. Kizofasha abarundi benshi ndetse n'abahora bakenera kuja kwivuza hanze ntibazorinda gutama, bazohora bakirwa ngaha muri kijya gisata ngaha muri bitaro bya Prince Jean Charles kandi baronke ubuvuzi buteye imbere. Turakengurutse rero dukengurukira leta y'Ubushinwa kuko yatubaye hafi bijanye n'amagara y'abantu, ikaba imaze kurungika guhera mu 87 imaze kurungika imigwi y'abaganga ishika 22. Umugwi umwe uhurumara ngaha imyaka 2 canke 3. Murumva yuko baradufasha cyane guhera mu 87 dufise gufashanya guteye imbere. Turakengurukiye rero leta y'Ubushinwa na cyane cyane ugiserukira ngaha mu Burundi Madame l'Ambassadeur, kuko ari umuvugizi by'ukuri cyane cyane w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, kugira ngo tuze turaronka iterambere mu gisata cy'ubuvuzi. Turakengurutse tuboneraho n'akaji ko gukenguruka ugufashanya dusanzwe dufitaniye hagati ya leta y'Ubushinwa na leta y'u Burundi mu bikorwa bitandukanye ari by'amabarabara, inyubako n'ibindi.